Hello everybody, bakunzi wa SUNNLOOK TV, show boy Brad the Bad Commando aka the champion. Inyuma kuri kamera ni Drizzy Chachana. Irakoze. Turi muri entertainment kandi ya Price 257 murazi iringo ibintu vyinshi no musi kumwe n'aba Magicien. Aba Magicien batavyorosha babikora neza. Reka urabe ngaha uraza kumigwa. Bro bakwita gute? Bagita Lilou. Ego Boris Magicien. Maniga. Mwengo barabatinya sana ngo murakaze sana kuri Magi. No musi nge nanje munsi tsure munshinure n'abakunzi wa SUNNLOOK TV babibonereho babone ko twama tubahigira ibintu bitesa bihabura tous les jours. Ego Lilou sinzi ko gukora mwokora umuti Lilou the Magic mukashinura bakumva SUNNLOOK TV mube hafi murabe ibintu abasore bacu b'abarundo muri Plus 257 bashoboye ukuntu mu Burundi ufite ama talent menshi Lilou let's go. Turashobora gufata utu plastique twese turatubona. Ya ndatubona. Sawa reka nkore tubiri. Ya uturastiki ni tubiri urashobora kumufasha ukagafata sinzi ko fasha kamera fasha mikrofone ngira ukunye okay sawa ukunye wewe ukinjije fresh uku ushobora kwerekana cameraman ni bonga gani fresh okay je ngoma fatira hamwe ngaha muri aka ndagacishe ngaha gusa urabona yeah twese turemeza gereza kuri kamera babibone neza sawa twese turemeza ko ngaha katocayo yeah sawa aho rafise ukoko kwa mbere ngaha aha no ngaha ha kabire je ikintu kigoma kibe ngoma ndahacishe ngaha gusa urabona katakavayo wow Kresti katakavayo wow bakunzi ba SUNNLOOK TV murabona ko batavyiborosha iyi ni tour ya mbere y'ubwenge bro tushaka kubandana ushobora kuwacishiza ya jenga ndafise karata ya siko mugozi karata ya kiri karata yose iri yisa siko kiri karata yose iri yisa meshaka ndagusabe muri izi karata umbwire stop au shaka siko cameraman stop au shaka shaka tugira uko urambwira stop nga siko kushobora kuraba ikarata iri munsi kushobora kwira bakunzi jenyene wairavye jenyene nta kibazo bakunzi SUNNLOOK TV murayibona wairavye neza ndayibona okay ushobora kwishira nga hejuru reka ngerageze iyi karata tushe nga hejuru kubera iri hejuru shaka ngerageze kugira uko siko uko gusa hanyuma sindazimelange uko ya karata yawe wowe wibaza kwiri wayishize munsi ko wacanze nayishize munsi nta chance mugabo hari akantu shaka ngerageze tugire monami shaka ndagusabe ngaho indani harimo ubupapuro shaka ukore ko agapapuro wifuza kuremwo agapapuro wifuza numero 1 numero 1 niyo watoye siko numero 1 niyo watoye ngadusigaranye ubundi bupapuro siko hariho 2 3 4 5 6 okay dufise 1 watoye 1 dufise 2 siko reka tugerageze dufate imicungu dufise imicungu ibiri muri imicungu ibiri shaka ndagusabe ukore ko umwe wo wifuza kuvuye ku mutima uyu ukuvuye ku mutima cameraman reka tukuremo tushire pembeni siko kuvuye ku mutima asigaye umwe siko asigaye umwe ya karata yawe tuhiruka ko iri ngaho indani siko mugo ushaka ngerageza akantu umunani ya karata yawe shaka ndayidepress ndayikuremo ndayikuremo imfatire mwana okay ndayimubikije urabona ko ndayimubikije shaka turabe neza umfashe guharura kundi SUNNLOOK TV mukurikirana neza shaka umfashe guharura batwibe shaka ndagusaba umfashe guharura umbwire stop ubonye akarata yawe irimo ngaho indani ucumbwira ni siko shaka duharura cameraman rimwe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na 3 na 4 na 5 na 6 na 7 na 8 na 9 na 10 na 20 wabonye no ntiyabonye ntiyabonyemo oya ikintu gitangaje mugabo shaka ndagusavye mugiye utayibonyemo
shaka ndagusabe utoremwo ikarata imwe ndagusavye utoremwo ikarata imwe shaka ego aha ego hinge shaka ndagusabe tugende hinge tugende stop nga ushobora kwitora irabiyo karata wabibonye ushobora kwishira muri izo karata ishire hejuru okay twishize hejuru urazi gitangaje nuko iyi karata watoye ngerageje kugira uko yagiye nayo cyo kintu gitangaje nayo ya karata yagiye twoshobora kugira urazi gitangaje mwana ya karata watoye ubwanyuma uracyayibuka wayimemorije wayifashe ku mutwe wayifashe ku mutwe wayerese kamera nabiretse bafandi SUNNLOOK TV shaka ndagusabe aka kantu bakabona nagake imbugita wayibonye neza cyane shaka tubwirageze dukate tuza gusanga ya karata watoye ubwa nyuma ya indi watoye ubwa nyuma ya indi watoye ubwa nyuma ya indi watoye ubwa nyuma hinge ndayira nishokwira hinge ushokwira ya indi watoye ubwa nyuma Cyangwa indi watoye ubwa nyuma siyo siyo watoye nta kibazo siyo watoye okay wari watoye kombe ijyanyuma ijyanyuma iyi ntoye ijyanyuma yari 10 iyo watoye ubwa mbere ni kombe 4 nicyo kintu gitangaje 4 bica biza gute shaka tugerageze kuraba siko waravye 4 ni watoye siko shaka ndakwereka ikarata iri hejuru ni kombe 5 kombe 5 iri hejuru siko iri hejuru mugabo je shaka iyi 5 yacu kiyeme shaka tukiregeze kuyigira uko siko hanyuma ndayicishe ngaguke ikihinduka ikihinduka ya 4 yacu turacyayibuka nene uracyayibuka neza ndayibuka ya 4 yacu eske wayibonye nga no ntiyo wari wabonye no okay reka tugerageze kuraba buhoro tuza gusanga ya 4 yacu reba no 4 watoye nayo wibuka ndabinitse ntiyubona no okay nta kibazo tishaka ngerageze kugira uko rimwe kabiri ya 4 yacu cyo tugira uko ya 4 yacu ukomera ko iri hejuru no ntayo ukomera ya 4 yacu ngiye Wafana SUNNLOOK TV wase ni wabyorosha sana ni wabyorosha Lilou uri kurancanga mu uri umwesero wowe no sikugucanga ya tugerageza akagaturu kanyuma siko ndibaza tumenyereye amaturo Wafana SUNNLOOK TV mwana wa tipe ni wabyorosha SUNNLOOK TV twatubereka ibintu bitesa twereke dushaka tugire turu ya nyuma turabona aya nanga ntangogira ubwoba ni 5 yego shamfuri yo bicise cyane tubitabuye aya mahero urabona ndiba turabona nangahe 5000 inoti ya 5 mu kirundi inoti ya 5 siko yego dufite inoti ya 5 dushaka tuyashinga muri envelope cameraman gerageze bafana wa SUNNLOOK TV ntubibe siko dufite inoti ya 5000 reka tuyishinga indani gutya urabona neza ndabona okay
katuyabike ngaho indani gutya hanyuma ce tugerageza dufate iyi 5000 yacu turafise umukasi neza umukasi siko shaka ngerageza ikintu kiraho sike wo ushobora kukigerageza ndaguka ndashaka kugerageza ariko sinkata amahera okay nico cyashaka tugerageze mu bisanzwe twa dufite 5000 ngaho oui tuyabe neza ni 5000 ndayibona ni 5000 shaka ukurikirane bien shaka ndayibike ngaho indani gutya oui 5000 ndishaka ngerageze kuyitabura 5000 ngerageze umuntu ataba amafaranga mu Burundi baramuhana burya je nshaka ndabigerageza neza cyane siko shaka ngira uko ndibaza amahera yacu ngahe nayatabuye ndibaza urabona ukuntu natabuye shaka ngerageze kuyakura byagenze gute bro ni maje ale de maje bro muraroga murakoresha uburozi oya nta miti dukoresha bro harimo uburozi oya nta miti dukoresha kubera ko mumbwira neza ko wakase nkabona ko wakase mu yuma bigahinduka okay dukoresha ale de maje murarenze muratsovye sana murica oya ni bisanzwe afite ushobora gufata gatoya kankuru ibi bintu byose twakoresheje gufasha twese turakurikira twese bakunze Select TV muguma muri maso batwereke ubuhinga bwabo sawa amakarata twese turayabona en fait turashobora gukurikira ikarata imwe ukamfasha ukayiraba yariyo ikarata ni combien oui car sawa agachongo ndumva agachongo nukumenyereye reka ndayishinga hejuru siko none reka ndayishinga hejuru reka ndayitore ndayishire hasi iyo ishire ku kuboko ufise combien achongo isa gute yahuje we giruku gahe arabona we giruku gusa sawa ikarata ikintu kibaye ikarata ngo ndayicishe ku ngaha ikarata yahindutse ubu irirabura uva kwiteye kopi jengizo kugusa ikarata yaguhinduriye kwikurera ndashaka kuraba bakunze Select TV mwana bidasanzwe ikarata arayihinduye ariyo huje ayigize noir mwana ibintu bitesa cyane bro ko murenze mwasho guteka kandi kamwe gusa basikinyongeza bakunze Select TV nka Magicien wa Mukamenge bararenze babita gute the tref magic muri team umwoduha kamwe kinyongezo ugeje tuvugana amajambo abiri atatu kamwe konyene kinyongezo akandi kinyongeza sakandi cyane nimba mufise n'utundi mwe mudu shinura akandi kinyongeza sakandi turabona ko dufise ikarata nga nkuko twabibabwiye muri izi karata nta nimwe isa ni tuziravye neza nta nimwe ni yindi siko baga umugabo muri izi karata zirafise maje zirafise maje nazo shaka ngerageze ndagusaba ikintu utoremwe ikarata wowe wifuza wimvamo nimvamo yari yose cyangwa tugerageza kandi kandi hinge ndakwereka kandi tugerageze kandi karyoshe kubyo ushobora kumfatira mic kishaka ndabakore ituru izikarata nkuko nari nabibabwiye bwa mbere izikarata nta nimwe isa n'iyindi siko kadutangure umfashe guharura siko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ushobora kuziharura nawe mwana fasha gato ushaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kandi igitangaje nuko haciyaza disi nyene hejuru urumva nico kintu gitangaje haciyaza disi idisi yacu kuba dutahure tu shaka duharure duhereye kuri disi 1 ça fait 1 2 3 4 5 6 ushobora kuzifasha
6 7 7 8 9 10 10 ça fait 10 ushobora kuzifata uko bravo ukuboko aha okay ushobora kuzifata n'ingufu yashiyemo rero ingufu okay kunzo sana TV mu kanira gufi shaka ngerageze yeah fata ikarata ya mbere nditere ngaho indani fata iya kabiri ndayitere ngaho indani zibaye kombi 12 zibaye 12 siko icishe hejuru yindi iya nyuma ndayicishe hejuru ibyo ubona ihe ndayicishije hejuru cyinjira indani eske wowe ubiza ko ufise ikarata zingaye nkuko nabikubwiye ngako atakarata nimwe isa n'iyindi 10 10 ça fait 10 ufise 10 siko yeah ushobora guharura 10 nga trop zisigarana mu kuboko ntibishoboka 10 trop bishoboka ntibishoboka ahubwo uharure 10 hamusigarana 3 mu ntoki ukunze sana TV tubirabe ko ibyo habuze batisora rukuri rimwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ça fait 10 ça fait izini kombi izini kombi zitatu ça fait zibaye combien 13 13 siko yeah ukurikire neza shaka ndagusabe mona mesiko dufise 10 dufise combien nga dufise 3 3 Yeah. shaka ndagusabe ikintu yeah bakunze karata kuba sinza ubuhinga burenze karata sinza kuzikora Yeah. shaka ndagusabe Zitore. wowe nyine uri kuragira uzikoreko uzifate usubire kandi uzugare kwa ndazivange nitsi ndazishire mu zishiriye kwa muzitore TV turazivanze kandi murabibona ufise ikarata zingahe 13 ushobora kuzifata kujya nyene Ego. okay ufise 13 siko ufise 13 nuko bizo 13 shaka ndazongereko cyo kintu gitanga shaka ndazongera ari uzifise ari uzifise Yeah. siko yeah uno munsi turi kwa kangahe 26 26 26 muko uno munsi turi vendredi Yeah. ko vendredi misi yose tuhora dugenda misi yose ari umunsi dusonera hari umunsi dusonera ari dimanche dimanche Umunsi natwe turawusonera w'Imana. w'Imana natwe turawukunda cyane turawusonera shaka ngerageze kubera ari umunsi w'Imana reka ngerageze ikarata seti 1 2 4 5 6 7 dufite seti nga shaka ngerageze izi seti izo zose izi zose ndaziteringa indani guke ushobora kwemera ko za seti zasubiye kandi kwinjiramo oya sawa urazigere bigoba bigende wogira uharura ikarata 10 nga izindi 10 nga 20 uziharure nga 13 plus 7 zibe 20 ziba 20 office amakarata ngahe 13 ubu hagiye ngahe 7 city aciye abangahe 20 ugira uharure amakarata kwanza 20 13 ucubanda ya city nta kibazo ushaka ukunza selective mu biharu nta kintu wumvise ho nta kintu cyongerekanye nta kintu cyongerekanye harura rero dushaka duharurire uduharurire rimwe kabiri 3 4 5 6 7 8 9 10 rimwe kabiri gatatu oke twashobora guharurira izi zisigaye 1 2 3 4 5 tandatu urabona ikintu gitwegeje zitandatu izo siko rimwe ni zitandatu ni zitandatu kane gatanu gatanu biraba neza zitandatu Yeah. siko Yeah. habuzemo imwe karate gusa wongere zongerekanye wowe wabita nazibonye habuzemo ikarata imwe Yego. nicyo kintu gitwengeje habuzemo ikarata imwe Yeah. eske wowe wibaza ko iyo karata imwe iza kuva sinzi mbona iyo karata imwe ubona twoyikura reka dukorere kuri aya makarata cyane tuyimukuremo kuri aya makarata mbona no nerwo no ntiyakugiyemo ubwo shaka tugerageze akantu mbona dufite ikarata nyinshi ngasi shaka tugerageze izo karata zawe izo karata ni seti yani murabona ahantu yavuye
Rakubise. Rakubise mfu wao. Vuye karate imwe kawaida. Hariho karate imwe ko yatskwirindwi. Wa munsi w'Imana. Bashene ko murinzi. Igitangaje izindi dufise zisa neza. Okay. Iyi niyo karata yanyu babitse muri mu karata se. Bakunze Select TV abasore bararenze. Bararenze cyane tubona ibintu nibisanzwe mutwiri utuntu tundi turenze ku buhinga bwanyu. Lilou de Magic. Ah oui. Wamenye ryari ko ushoboye gukora ibi bintu vya magie? Ibi vya magie. Okay, donc na narize mu bandi. Narize mu bandi kuko narabonye ko tarayo imbere kuko narabibonye ubwa mbere bica birangyohera. Cyamba ndiye urumva naciye ndabikunda gose mugiye ndabibonye ubwa mbere. Ku bwa mbere nabibonye bariko barabigira ndavuga none kubera iki bari bariko barabigira je ntobigira. Mvuga ati reka naje nzogerageza umunsi umwe ngiye kugerageza nsanga ndavyisanzemo ego none ko byagenze izina ryawe wavuze karinde Boris Magicien rero byagenze gute ugira ngo bikunde bibone mu yo mpano ya Magicien ko wifise wabimenye gute je en fait ngene byagenze twatura amafilme tumenyera amafilme yo hanze tugenda kwigana ndavyigana gusa ngaha mu Burundi nibimenyerewe kamera aka the champion nyuma kuri kamera Drizi irakoze cyacana kitavyorosha